Rock Church Ministries. Proclaim, portray, and point. What a Savior, my Redeemer, friend of sinners, one like me. Oh, what kindness, suffered violence, healed my blindness, and set me free. Oh, turiko turabandanya igitabo ca kane c'amazaburi gera kuri Zaburi ya 90 gushika kuri Zaburi 106. No musi ni Zaburi 105. Iyi Zaburi iryoshe gose cane, isubiza Abisirayeli kurimbura ingene bacunguwe, kandi iyo Zaburi ikaba irimwo inyishu zibereye kuri abo bantu baba bacunguwe. Ndetse ko ari Zaburi iza kudufasha, nashaka ndabahereza akaryo ko kuyisoma yose, ko tuza gushobora kuronka uwo mwanya hano wo kuyisoma yose. Ni 45 kazi mufata akanya ko kuyisoma yose, muce muza tujane twese mu kurindira ko murangiza. Reka twumvirize kano karirimbo tuhave mu mwanya tujana twese. Iyi Zaburi 105 co kimwe n'Izaburi 106 n'amazaburi adusubiza inyuma muri kahise ka mbere k'ihanga rya Israeli, ari naho kahise kashizeho ibitari bike bigize urufatiro rw'ihanga rya Israeli. Zaburi 105 iratandukanye n'Izaburi 106. Zaburi 105 ahanini iri positive, ivuga ibitangaza Imana yakoze, kandi igahamagarira Abisirayeli gutanga inyishu ibereye igaragara mu guhimbaza hamwe no mu kumvira. Ariko uyu mwanditsi yaciye abana ku Zaburi 106 aca yerekana ingene ivyo Abisirayeli bari bitezwe ko mu isezerano binjijwe mu buntu bw'Imana, kandi biciye mu bikorwa bidasanzwe vy'agakiza vyo gucungurwa batigeze batanga inyishu ibereye, ahubwo batanze inyishu yo kutumvira, inyishu yo kugarariza. Ariko akiri kuri Zaburi 105 aguma kuri aspect positive, ari naho tuhava tugaruka. Ariko ni vyiza ko umuntu ayisomana hamwe n'Izaburi 106, kuko mu ntango yari nka Zaburi imwe, kuko bitwereka ingene ivyo bari bitezwe ko atari vyo babayemwo. Mu mwanya cyo twandanye. The cross where Jesus took my shame, and with arms stretched wide and my head held high, hano rero tubona uyu mwanditsi ahamagarira Abisirayeli guhimbaza Imana kubw'arino teka batewe. Ariko kuva ku murongo w'indwi gushika wa 11, uretse 50 ya mbere, kuva ku murongo wa 6 kumananya ku wa 11, tubwirwa icatumye Imana ibatoranya. Tubwirwa ingene hariho urukurikirane hagati y'amasezerano Imana yagiraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Indahiro yarahiye Isaka, indahiro yarahiye Yakobo, indahiro yarahiye Aburahamu. Kwa ivyo vyatumye Uhoraho atoranya uruvyaro rw'abo basogokuruza. Hano dusanga rero bano peuple, buno bwoko buriko burabenefisia, buriko burakira inyungu zo kuba ubwoko bw'isezerano, kubera hariho abaserukiye iryo sezerano imbere y'Imana, aho twita les représentants de l'alliance. Hano cane Aburahamu atangura kuvugwa ku murongo wa 6. Dusanga uno ruvyaro rwiwe mu nyuma Imana iragirana go isezerano, mugabo nk'urukurikirane rw'ingene Imana yamanje igatoranya Aburahamu. Uko muri Kristo Yesu Imana yironkera ubwoko bukinjizwa mu migisha y'isezerano ry'Imana, kubera hari uwaduserukiye, kandi data yamurahiye yuko azomuhereza ubwoko, ko azomuhereza abantu, ko azomuhereza twebwe kugikorwa azoba yakoze ku musaraba.
dusanga rero hano Yesu Kristo agirana isezerano na data kubw'ubundi bwoko buzokwinjizwa mu iteka ry'isezerano. Hano rero dusanga imbere y'uko hatangura kuvugwa bino bikorwa by'ubucunguzi, dusanga nimba Abisirayeli bohimbaza, nimba Abisirayeli boririmba, ni ukubera Uhoraho yagiraniye isezerano n'abasogokurutsa. Hano dusanga rero imirongo 5 ya mbere ikitubwira inyishu dukwiye gutanga kubwa rino sezerano twinjijwemo n'uwaduserukiye Yesu Kristo imbere ya data, aho data yamuhaye indahiro yo gukiza wese yegereye Imana biciye mu gikorwa cy'umusaraba. Iyo nyishu bwa mbere ni uguhimbaza, is worship. Naho mu nyuma hava avuga kumvira mu mpera ku murongo wa nyuma wa 45 dusanga ku rugezo kanaka ukumvira ni kimwe mu bigize guhimbaza. Ariko 50 ya mbere aba yagerageje kwerekana ama expression atandukanye, ibiserura uko guhimbaza bitandukanye. Ahavarangiriza kucanywa cyo kumvira, ariko ngahaba yavuze ibitandukanye. Ubwa mbere aravuga gushima, aravuga kumenyekanisha, aravuga kuririmba, kuvuga ibikorwa no kumenyekanisha nico kimwe, aravuga kwirata, aravuga kurondera Imana, aravuga kurondera mu nyonga y'Imana. Byose ni ikintu kimwe. Dusanga amajambo yose tuyegeranije hamwe, hariho kuririmba, hariho gushima, hariho kwexalta, dukoresheje amajambo yacu mugabo yiburuka mu mutima wa gratitude, mu mutima udafata ibisanzwe ivyabaye, umutima uturikishwa n'umunezero kandi ukavugisha akanwa uhimbaza ivyabaye ku musaraba. Ubwa kabiri hariho kuvuga ivyo vyabaye, hariho kubitangaza, hariho kubimenyekanisha. Iki gikorwa civuga butumwa ni acte d'adoration. Abacunguwe bumva bomenyekanisha ivyo bikorwa vyo gucungurwa, bumva bomenyekanisha uwo mucunguzi, ubwiza bwiwe, amaranga mutima yiwe, imbabazi ziwe, ingene imanza ziwe zibereye, ingene atonesha abasavyi biwe, ingene agirira ikigongwe abafise imitima imenetse, ingene atsindanishiriza abari batsindishijwe. Wumva wogenda kubimenyekanisha. Ubwa gatatu hariho kurondera Uhoraho, kwimatanya na yumvire niwe yakurose. Mugabo hano dusanga imwe mu nyishu zo guhimbaza ni kurondera Uhoraho. Ariko mwibuke ndushobora kurondera Uhoraho tutamanje kuronderwa nawe kandi akaturonka. Abantu bamagarirwa kurondera Uhoraho ni muri sansi yo kwifatanya n'Uhoraho, nuko ibitugize byose, ingomezi zacu, ivyumviro vyacu, imigambi yacu yose bitumbera kuri akariwe twifuza, akariwe twiyatashaka, inyonga ziwe, ubwiza bwiwe, ubucuti bwiwe, bikaba ari byo bintu imitima yacu yose irondera. Dusanga iyi ari indi nyishu idasanzwe yo guhimbaza. Mu nyuma rero ku 55 aha bavuga indi nyishu yo kumvira, yo kugororoka, yo kugendera dans ses statuts, yo kugendera mu vyagezwe vyiwe, yo kugendera mu vyo yashinze, ko ari nyishu yo guhimbaza dutanga ku vy'Imana yakoze, bitangaza bidasanzwe yadukorera. Kuva ku murongo rero wa 12 uyu mwanditsi atangura kuvuga rero ibikorwa byo gucungurwa Uhoraho yagiriye Abisirayeli. Ibi twibutsa ingene yabatoranije bari abantu basanzwe rwose cyane. Tubona ubwo buntu dasanzwe gutoranya abantu umenga ntibari bavyiteze, ntibari banabibereye, nta n'iciza barimwo, Imana ikabatoranya. Umwanditsi yerekana ubuntu bw'Imana no kugereza kwayo kuri basokuruza bihanga rya Israeli, nka Yosefu ubuntu yagiriwe muri Egiputa, kugira ngo biciye muri we Imana ipreserve, izigame ubwo bwoko yarateguye kuva kera kuzocishamo agakiza k'isi yose, kuzocishamo ukuvuga ku mwami Yesu Kristo. Dusanga naho nyine uretse abo patriarche, dusanga n'ingene Abisirayeli bavuye muri Egiputa inyuma y'ibikorwa bidasanzwe by'ubushobozi, inyuma y'ibimenyetso n'ibitangaza byagaragaye mu gihugu ca Egiputa. Iyi ni indi ntambuko idasanzwe, ni intambuko y'ingene bamaze gushika mu bugaragwa, naho nyene Imana yabagwaniriye mu buryo budasanzwe, ikabahereza amazi, ikabahereza ibyo bafungura. Ibi bintu vyose ingene Imana yazigamye les patriarches imbere y'uko babihanga, ingene Imana ibakuzayo ubushobozi, ikakura muri Egiputa ikabanganya mu kiyaga gitukura, ikabakiza mu maboko ya Farao, ikabakuzayo ubushobozi. Mu nyuma mu bugaragwa ikabaranyisera ubushobozi bwayo, urukundo rwayo na provision yayo. Ibi ni ibikorwa bidasanzwe vyerekana Uhoraho ingene ari umunyembabazi. Ariko kandi ku murongo wa 42 tuguma twubwirwa ngo ibi vyose yabikoze kubwa Aburahamu,
umusavyi we ibi byose abikora kubera hariho umuserukizi w'isezerano, biciye mu muserukizi w'isezerano imigisha igashika ku bandi. Ku mpera rero dusanga uhoraho abinjiza mu gihugu c'isezerano, abinjiza aho yabateguriye, abinjiza ahantu igihugu yateguye guseruriramo inganji yayo. Dusanga rero ibi bintu byose bigamije kurema mu Bisirayeli umutima wumvira kuri twebwe byose, bitwibutsa ingene Kristo yaduserukiye imbere ya Data ko duhinduka ubwoko bw'Imana biciye muri Kristo Yesu, kandi uko Kristo kugira ngo duhindure mu buryo bufatika abantu b'Imana yamanje gupfa, yakoze ibikorwa bidasanzwe by'ubushobozi mu rupfu no mu kuzuka kwiwe, kandi nuko ariko dutwara mu gihugu c'isezerano kugira ngo ivyo vyizigiro kugira ngo tuze tube aho ubwami bw'Imana buganje mu bwiza bw'Imana, tubona Imana imbona nkubona. Ibi vyose vyabi vy'Imana yakoze n'ivy'isezerano bizokora byageza kurema muri twebwe umutima uhimbaza kandi wiserurira kimwe mu byo ingene umutima wiserura biciye mu kumvira. Ndumva ari aya majambo adasanzwe yo kurimbura muri Zaburi 105. Ni vyiza ko tubona Zaburi 105 zigicibandanya ingene abisirayeli batatanze inyishu bari bitezweko. Mwibuke yuko naho tushigwa mu isezerano n'ubuntu bw'Imana, kandi Imana rero nyene ishobora kuzigama iryo sezerano. Abamaze kuryinjiramo nabo hariho une réponse réciproque, hari inyishu batanga yo kumvira, inyishu yo guhimbaza, inyishu yo kubandanya bizera, yo kubandanya bera, yo kubandanya bimatanya. Rero dusanga abisirayeli batanga iyo nyishu. Iyi Zaburi irangira 106. Uyu mwanditsi ariko ari yinginga ngo Imana inagure abisirayeli, kandi niyo nyene ishobora kunagura abariko barananirwa gushitsa ivyo basabwa muri iri sezerano binjijwemwo n'ubuntu bw'Imana. Mutinye mwabushe buto bwo so mu ijuru bimuhimbara.